abasobe barabaho izi nyaje naziguriye nimushaka ko naziheba naziguriye ntazo mpeba barabaho kasobe muri commentaire baraza kwitwandikira okay iyo ni petit bezo gira ko nabajya ba yeah barabaho kidumu muri indwi mwarabibonye ngira ngo bamwe hararenganye ku mbuga interview yakoranye na Siriak wa BBC. Okay. Akarasigura ingene afise CPG abana. None wewe ushaka na gucumite banga. Narakunzi ya terme mana we. Bibaze. Njiza ubishoboye yige. Mutipe akura muri Paris. Rero sister wiwe bara ebana kiduma avuga gute baramucumita ebana bamucumisinda hama umutipe amaze kubimenya arashavura cyane nyene wumva sister wawe agiye gutwara inda ebana kandi ataruwaka arashavura amaze gushavura sha ko none kushavura nibiki kandi ari sérieux neza aravuga ati sha sister wanje aranteye infection ya bese apana ibintu byo gufite iyo ni nkuru ya vrai guteye infection nukuri ko imana aranteye infection sister wanje none basi iyo infection byagenze gute aca babwire iyo histoire ati canke ni depression mwaramutse mwiriwe yambi bakunzi bacu bakunzi bo kuri Siren Vibes bakunzi bo kuri Comptoir turabaha ikaze muri kino kiganiro kindi cyo kuri Comptoir twibaza ko mumeze neza inyuma yo kuwa Mungu uheze turi kumwe namwe tubashimira cyane ngene iganiro cyacu mwacakiriye abakunzi bacu ramaze kubona ko ntibamenyerwa oya vraiment twaratangaye ayago tubonye ikiganiro mu munsi umwe abantu 10,000 oya namwe murarengeje vraiment mugatwari twabibasavye kamera n'ubu mugume mwiyongera biraduhimbara sana yego vraiment wambesire warabonye yego ngezina ngombera uri waguma avuga ngo nijya yego je sinzi byo muntu ngirane mushasha sumwe mugabo nibaza yuko c'est la famille muza muraza muzotumenyera yego vraiment mbesire tu vas bien moi je vais bien harashushe gusa ahantu harashushe mutubabarire dufise climatiseur zibiri mugabo izo zose sinzi co zabaye zishira kuri 16 ngo wapi umva rero tanga ziri kuri 30 nimwava mbone twasenze no kuri vraiment vyanse ukuri nako tutagiye vyanse vraiment to bato yawe yani two ni kamera kugira tuje nawe ha uyu munsi naho akayabagu sikenshi cyane jewe kishwe nande kishwe na kori na peshi niyo basangiye bamyengaha peshi twasangiye bamyengaha ariko uratsinda urigora ndavuga ni ko bashimye ko nigora ko bangoye reka nigora ego kandi ndabizi yuko wowe ibintu vyo kugaba sivyo wawe je n'aime pas ouais j'aime pas surtout ku bintu vy'imirire oya nukuri faut pas jouer ariko nanje meze neza indwi yagenze neza nindwi nyene yarimwe amakuru menshi nkuko byameze yego narayibonye kandi vraiment mwarakoze cyane nukuri sivyo gukina amagara yansaranse akunze naho harakunze kandi tubasabira amagara meza ko nabonye niyo haje umuntu ariko kwifuriza amagara kumenga kwifuje akantu gato mugana sanze ico kintu komeye cyane ibindi birakurikira yego mbese sava rero sava jewe umubanyi wanje tuhera mu makuru ngira ngo atanditswe yarakwije 40 yego none nk'ubunye mu bantu bose mubana tatumenya ari inde oya ntacu simaka bamumenye bamenye ko ari umubanyi je tubana yakwije 40 kandi abizazokira abandi babanyi bazofuha reka renda kubwire mu ijambo ndabigaruke avuga azovuga ati we nawe nusano bika
abaye nka Moela urumva ya mu ijambo bavuze oje ngo umusango je ibintu byo gufeta ama anniversaire ibintu by'iwanje umugabo ngo aho haziye madame ni waca zaragira hanyuma ngo mu muryango wacu turafise akantu ko twe tubabiri turyohewe abandi birabaraba twe tubigira à notre manière bimeze neza uvuga hari abatari babaryoherewe oya mbo urabiza abantu bose ntibaryohererwa ibintu canke usanga hari abantu benshi barondera umunezero mubabaro umunezero w'abandi canke umunezero bakarondera ku bandi umva hataje abantu ntituzoryoherwa tutagiye hariya ntituzoryoherwa mugabo mwebwe muri babiri abantu biba ari sawa cane gushika aho ni sawa aho nyene twafunguye jusque là ça va wa hanyuma rero akantu jewe nshaka gushika ko wanashaka nakantu rero bashavuga urumva rero ngo kuri 40 ni vyiza yuko twamagara abantu bakeya dusangire atego ati kubera iki nasanze nta restaurant nimwe tutarajamo donc nta bishashe shingaho ndavuga ati Javre tubana n'abana ta restaurant nimwe batarajamo asha twagiye ryari kumutanga canereka madame nabati beke restaurant nyene baramaze kuya oya nawe kuri 40 usanga uzobaza ego vraiment ego najumva nzovuga mu ijambo nabahamagaye bwati yo rumba nta bishasha nje tuba twagumye ngaha na restaurant nimwe tutaraja Jendi ko nazibona nka dekoro turamusa umubanyi tumuramutse cyane kuri vraiment warakoze kutumenyesha navyo narinzi vraiment ego mbese hari inkuru zitanditswe nyinshi sinzi nawe kufise nkeya canke shatubwirako kubera vraiment jewe numva umengo no muzishaka ko tuvuga ajya makuru reka tubwireko ajya makuru je ndayashaka reka tubwireko niyo zaza turi mu kiganiro mu kiyagonyezina turaza kubigira ko nyane ariko kandi tubabwire ko izinya twaziguriye nta muntu umwe uza kuvuga nukuri ni yashu yacu tuba tugiye yashu niko abantu bakunze kuvuga ngo ni mugi yashu yacu ngo urukuru ryashu ryanje izi rero izi nari umuceri n'ubushaza irengarenga nta nyama n'agasarade nta nyama n'ukuri oya izi ni za salade rero wewe wavuze ngo ntugwa jewe ndagwara wanashaka rumwenengwe kazi urabona ntazi umuryango wiwe ntaco mugabo nivyo ni abantu benshi batabuzi hari abenengwe kazi n'abanengwe abanyakarama okay vuga buzi we twumva abanyakarama je nabavuze ntangurire ku bavyeyi banje abenengwe abaramuka abaramuka none umuntu ataramuka utaramutse aba yapfuye bayabona abo baje n'ubwebwe bobo ntibapfa rero none sasa bobo ntibapfa wozanye ikirundi n'igiswahili kukivanga turi mu miryango y'abarundi sasa ushizana ngo kuamuka no kuramuka sorry nije nagutanguye nabizi kudatsindwa yazi kudatsindwa okay vazi okay abasobe barabaho izinyaje naziguriye nimushaka ko naziheba naziguriye ntazo mpeba barabaho kasobe muri commentaire baraza kwitwandikira okay iyo ni petit bezo gira ko nabajya ba yeah barabaho vuga nawe abanyakarama abenengwe nabavuze reka kubantwara okay jamaze kuvuga babiri batatu nawe vuga batatu nawe vuga batatu abasobe barabaho vuga batatu hamacha turavuga umwe okay daya abasafu abahondogo abahondogo nenda bazi n'abahima nenda bazi nuko batanyarutse gusa abatare ni mu gatari mwaro abatare okay abasozi igisozi uzanye ibintu by'amakomine abagim kandi ibintu birakomeye cyane muri commentaire mwo twandikira umwe wese umuryango wiwe akaba umuryango wawe uzige nduwaze kandi narawura dimanche iza ategeza kutubwira umuryango wa mama wiwe n'umuryango wa papa wiwe yankariye vraiment
ni kumenya amarasine yacu imizi ukatubaze ku murongo wowe uri umuki direct umunyakarama obviously nawe nuje n'umwana ngo wiwaje ego kwe wewe navyazi musafu okay mwege babiri umwe wavuze musobe ora kuda muri toilette ora umusowe wewe nana kikawushije reka byavre wakamubonamwe nawe navyizi nawe wewe muzikabe ko haje bishasha abona narinzi haje bishasha haje agahebuza muzigaba uzigaba muri uyu mujya muri iyi serene rero urumva ko babiri kuri piste bariho hariho abanyakarama babiri hariho abenengwe babiri hariho babiri batatu batazi ico bari muga umwe twamugize umusobe ni bo okay kugira ngo dukwize babiri okay donc rero ni ikintu kiri très important anye Mose aracagura ishashatse gucagura noya mayi nagenda mutohoze abana gucagura nawe gama nawe direct apana nta n'umuntu aroga abantu ngo ya mayi ntavyo gucagura genda mwebwe mubaze abavyeyi n'uburahure afise umwana hari undi muryango nibagiye abajiji none umva ko muzana ibintu by'abantu biba biha abo mukajiji rero tuzi tumenyane genda umenye umuryango w'umugore wawe wa mama wawe none nk'ubu noca nsanga ari ya miryango idahana abageni nawe mwe muzo wamubijije iyo ntuze ntaco tuca tuvana oya nivyo bivuze oya navyo narinzi ndasarishije ntunteranye nukuri kw'Imana oya ntungire nabi ndasarishije none ko ndabivuze oya ntungire nabi wari warabimbwiye mana nk'uyo capyegereza umutima nkabibonasha nkabibona hari ibimenyetso oya nukuri vraiment twibaniye neza yara amatohoza bariko ndagira yimbitse nayo nyene adasanzwe turatangurira kuri iyi inkuru rero dutangurira kibaza ko twotangurira kurya mu mama hari umumama ngaha anye dufise yanse kuvya cyari duhere ku bakongomani coupe du monde yarabaye ku munsi wa gatatu aba bakongomani twari twaravuze ebana barakinye abakongomani bazodusigirira aje ego vraiment ego kako urabizi yuko hari ibintu bitatu bavuze yuko ibintu bitatu abakongomani ubwa mbere no kuvuga ubwa mbere ni kubegwa ico carabaye ata la sape ego hama buzz ico carabaye ata hanyuma ikindi ca gatatu naho batotsinda kazi ibyo byose bizoba byabaye ata donc ivyo bibiri byabaye ata bibiri kuri bitatu bibiri kuri bitatu kandi bavuze ngo barafise ubutare barafise ibijya bintu byose bishoboka kugira bashobora kwikorera irya trofe bayikorere bonyene batarinze kuja kuyiba President rero araza kura mupira abantu bose bari bashigiye Afrika yose yashigikiye yego yashigikiye Kongo Afrika Kongo irikira serukira Afrika vraiment malgré ko biri mu bibazo donc rero bamaze gukina kimwe ku kindi hariho poste nabonye yagumye izunguruka ngo amawig yari muri arena ngo yari kugura parcelle ku barabonye ko parcelle zo kumusaga zizimbutse aske amawig vraiment yogura parcelle ku musaga ariko amawig arazimbye nkabona ivyo hariho wig ya 2 millions nayo irarenze nayo ntushuhigwa urashuhigwa ukabira n'icura ugasha n'umutwe ukamyoka aha injya wiguriye naho ziba zikanye urajya uvuze ataha sinonona amahera urumva rero amawigi yari muri arena baryoherwa cane kandi banganije Cristiano nawe baramutwenga kujya nyene zasanzwe batwenga rero ikintu gitangaje ejo namye ndiyumvira eske none
ijya match yose yari ihagaze kuri Cristiano eske Congo yari kikina na Cristiano cyangwa yari kikina na Portugal oya muga Cristiano se ni musare ifigure nyene ego vraiment abantu bose bavuga tego mugo urabona yuko ntaco yakije mu Rundi nta n'amajambo menshi twogaruka ko nayo dufise yo kumuvuga ko nayo yaduhaye bakanda twari salade hariho utuntu yamyara tujya tumimba bagira salade twas message zinjani zanga Janza Cristiano ngamye aravuga none ngo nta roturi hari muga nta rotume aya nta rotume nta rotume kuko le 23 mengo hazokina nuzeya na Colombie RDC none haja Portugal yaratashe ntaye oya mugabo quand même ça va les Congolais ça va Abakongomani bo bantu ba mbere abantu bari biteze ko bazo n'abataba bari mu gihugu cabo baratera fuyo yego none raba nko ngayi wacu hariho quand yaba réfugié yego yabo harimo iyo vibe ego niko bimeze ndakunda Abakongomani ntibanegija ntibinyegeza en tout cas vraiment inondwi ukaba utabonye poste y'Abakongomani nta makuru ufise rero mugara ngo twasanze dufise abakazana benshi ba Kongo hano kubera twavuye twipermeta turamenya abakobwa bose bari abakongolese abakobwa nabo gamana bagwiyo biri ubabonye akadorare batamubwira kakantu kuko kakantu gasigurika imbere ko gaharawe ngo ziba hari umuntu yambwiye ngo maze ngo mpindura position hindura n'ubundi ngo ndagaragaza kuyihindura hajya rero baraturaba kwaje akantu kose mwondre geste barakaraba kose aje baza kuvuga ngo yashaka yagumye ajya aho ntajya bo Abakongomani rero tubareke kame tubagezaho nabo nyene ntaco baduhaye amara yabo ni nka dekoro kuko ntaco tumariye twebwe ego ariko dufise inkuru cane z'abapasiteri yo mana tugaruke tuje kwa pasteur cyangwa tuje kwa Kidumu gatubanze duheze Kidumu muri indwi mwarabibonye ngira ngo bamwe hararenganye ku mbuga interview yakoranye na Syriac wa BBC okay akarasigura ingene afise CPGL abana none wewe ushaka na gucumite banga narakunzi ya terme mana we bibaze umwana w'imfura yamuvyaranye umunyarwandakazi uri kubivuga neza ngo ebana uragiye nga aye ndamucumita babiri unamucumita babiri ngo wundi namucumita babiri umukongomani hanyuma umurundi kazi umunyarwandakazi ubu rero umukenyani kabundi Kidumu ntitwari tumuzi hagiye avuze ngo ni patri mukuru kandi ni ambassadeur voilà uhuza abantu nk'abo bose none badaraze gute tuga turirimbo wowe wumva ari bisanzwe usanga wagize nyene none agaseke karavunuye twande je Kidumu twarakoranye emission ariko aransigurira ariko adusigurira ingene zijya ndirimbo yaririmba ego yararimba nk'ijya ndirimbo wishe wasahuye wo yaramenje yarayisohora iyo nye sinzi ko yayishizemo indirimbo yaririmba ego zari indirimbo zivuga ubuzima igihugu kizocamo apana cyamaze gucamo yamaze kuziririmba i Burundi bukacaca muri ivyo bintu ubwo nukuvuga ko nibi oya none yarabanza akabibwira umugore wiwe agira acumite umwana nawe ibintu vyo gucumita nawe uravyumva kwe weja ku umugore wanje niwe hora mbwira weje unja ku umugabo nawe yene ngira ariko wacumita kabana
ngo aca namucumita babiri ngone ngo namucumita umwe uyu ni namucumita babiri ngo turi kumwe rero nawe amaze kugira batatu uwo mukenyana niyo ngo bavuye bagira mariage officielle kandi we bakiri kumwe gushika ino sawa Kidumu rero abatari bamuzi mugene mumenye asha batanu yagira abacumitagu hanyuma abandi batatu abaronka kuyundi wa vrai no mbo ndamwita wa vrai kandi abandi barabavre ariko none je mpurambaza none nk'abanye karahera agaki nk'uwo nyaje mu Burundi nk'uyu wo mu Burundi ntaca avuga ati tubonane biravana haje bavuga ngo agiye muri Kongo haje bavuga ngo kaciye ntiyacu rwanga hari igihe rero urugogo rwaho ruhaciye ruburunduka ruba rubi nyene nyakuba rubi mve Maka mufite ni mwana none abana babahe ni baba kwase ufite ibintu ni wabisiguye neza Kidumu urakwiye gusura muri BBC gatanga umuco cyane muri comptoir cyane muri comptoir papa ugatanga umuco ukavuga ati bajya na cumise bajya ndamucumita babiri undi namucumita babiri undi ndamucumita umwe urakwiye utubwira babahe exactement mugu wa mbere numvise umengo turangana kuko yavutse muri 94 vraiment urakujije vraiment bientôt 32 ans urakujije urakujije vraiment ubona urankuranye kubera kumenya ugize 25 anda kubona nimba nagize 25 mbona ukabuka ibyibuka kuko urumva nawe nawe wiragiye yagaje sinigeze ndenga hayi kandi aje nakunda nyene mwe mutigiriye hari undi muntu yambwiye ari mu Faransa imvukire ngaha mu Ngagara Madame Shadia ndamuramutse cyane aba Toulouse yambwiye ngo je vraiment ngo mbega ngo umbwiye ngo iyo mu Burundi canke iyo mu Faransa kuko ubunyashize mu Faransa byarahindutse no kumenya kubera kujya kununa klima iguma hindagurika voilà biratuma kumenya iyo anniversaire mbega umugiye joyeux anniversaire yo mu Burundi canke kugira amenye iyo nongera ko igiye ko ni haguma iguma kuri standard ewe nagize karesha mbo ico gitihwe kunagira abantu bafite amafaranga kuko urumva uba wisiga amavuta menshi abatisiga amavuta ntugire ngo baragira rero barayigiranye aya vraiment mbo urumva acha tugira ko ni inkuru umugabo tudateba ko yakiriku yasho yari kuba Paris yarasivye amakuru nayo tuzi exactement nane byo dushaka kumenya oya mubushaka kumenya tuzobamenyesha ho anashaka eraba ahubwo tukiri ku mupira w'amaguru kwe ki Nestor twamurenganye Nestor ihankunta Nestori ranguta bakunda ujya muzungu yari karavuga umupira kiyagiye sinanzi yuko irankunda mu Congereza kandi nawe witwa irankunda sinanzi yuko irankunda mu Congereza kunza Nestor rero ni Umurundi ego akina mu kipe ya Australia rero muri iyi coupe du monde iri kiraba yaratsinze yego aratuma equipe yiwe iba ironka amanota 3 kandi bose baba bayashaka yego ariko Nestor burya Medine afite abavyeyi b'Abarundi mugabo kubera intambara baciye bahungira muri Tanzania yavukiye Kigoma acavukira rero Kigoma urumva no Murundi hanyuma baca baraja muri Australia hanyuma biravugwa neza yuko n'urongoye FFB yagiye muri Australia kumubwira ati uraza ukinira Burundi aravuga to no kuri vraiment ndakunda Burundi mugabo kubera natanguriye football ngaha reka nkinire kino gihugu ikintu rero kiba kiryoshe abantu benshi hariho abantu benshi bacamwitirira Tanzania yacimwitirira umve u Rwanda mwasubiriye za vrai oya nawe urabeshira mais c'est pas bien none nawe nyere duhajeje kubibuza kuri mbe twabibujije dimanche kuri
yari indega basha mugabo ujya twamuvuze kera twarabibujije kuri jonera yego turamaze kubivuga kuri Dramati barigeze kubivuga twarabigarutse ko none n'ubu vrema Nestor nawe mushaka Nestor Blanc Nestor Kunda wacu kunda kumutwara hehe kunda basi Tanzania hoho yarahabaye yarahavukiye none namwe ni gute vrema ariko abarundi nk'uyu baje gushika muri Coupe du Monde niko nabona ingene bavuga ry'amano kenshi amapreno ntayo bavuga ndabira rero ndasavye tuvuge gato ingene uwo mupira wo uri kuragenda ubuhande jare batanze kuri Rankunda hanyuma munezero havya rimana uva tugira amazina wowe ndabizi bizi ndabizi ni Jimbere arahaye ne mugisha akora kugiryo biryoshe bure uyu munezero abarundi ni barashaka kuduha ya vrema barabona yuko bana woduhotora wotwica vrema wotwica rero wowe akantu ushaka guhagara ko ndakazi akantu ko kuvuga ngo iyo umuntu akoze neza bacamwitirira ibihugu canke abantu mugabe yakoze nabi bavuga ngo uriya n'umurundi canke nk'ahapfuye hakenewe nk'ibintu vyo kumuhambisha canke agwaye ngo bamuvuze ego tererari mu bitaro tererari mugabo yagira ijwi ryiza canke kariye nziza acaba uwabo murekane n'ivyo bintu mugabo si tubirabiye kure ni bon mugabo burya biri ngaha hagufi burya navyo ni bon urazi yuko ngahanye no mu buzima bwa misi yose ariko bimeze uzubira umuntu yafise abantu bose bagira ngo yo turakana n'ivyo reka ndakareke umugore n'umugabo mu nzu yego umwana aronse amanota mabi asa ntihabura umuvyeyi avuga ngo he wa mwana wawe ngo urabona mwana wawe ngo amanota yataha yego umwana wawe naramwivyaranye jewe aka kanya arabaye wanje gusa ivyo dora tubibona n'abana batwara inda abapapa usanga bashavura ngo wa umukobwa wawe urabona unatumara kandi ubundi turazi ko abakobwa arabase donc se niwe yategerezwa kuca maramara none ko yakacaza kumaramaza nyene turahumye ibintu byo kumaramazanya rero ibintu byo kumaramaza tugaruke rero ngaho iwacu ku modoka y'igikoko yo mu bwoko bwa Harrier yahawe umupasiteur hano mu gisagara iwacu pasteur Kitegetse Eric bamuhaye imodoka ya valeur ya 122 millions ngo kikaba ari ikimenyetso c'urukundo no gushimira umurimo akorera Imana gushikaho ni sa sava none ikibazo ikibazo tuyo mugabo bakirisu nabo nyene baratunze baratunze sana ejo namye ndaraba ikiganiro cose yakoze kuri Akeza muri open mic bakaba baramubaza ati none yarasanzwe ofisi imodoka yego ubunye ngo yobiri ngo mu ma 45 millions yarasanzwe ofisi imodoka hama bakristu biwe baca biyumvira kumuha iyindi modoka ya 122 millions shimjo ciza wanashaka yego kitari cyo kunebagura hama Patrick aramubaza ati none kubera iki baguhaye iyindi modoka eske ntabakene bari muri iyo shengero nta bantu bagwaye bakenera kwivuza nta bibazo biri mu ishengero ku buryo byari gukemurwa bindi binyaruka kuri 122 millions kubera inyishu yahawe inyishu yatanze nk'ubu naranayibagiye kubera menga ntiyanyuze wowe ntiyakunyuze ngo yavuze ngo hariho igihe ugurura twamugina uvyikureko ngo hariho igihe Yesu yego aho ndabivuga ko nuguriye twamugina nyako yabivuze ngo igihe Yesu ngo hariho umugore yaje kumusiga amavuta amota yego ngo baravuga ngo ayo mavuta ngo nta kindi yari gukora rero yabigereranije n'ivyo bintu jewe no bisimenga sinyuzwe
urengera ngiye gusengerayo nose wowe wumva bagushize mu mavuta vraiment turi muri hariya naje ngira na reji nibisabe mu mavuta umenga urumva je nibaza ndapre mfatiye ku byo noze kuri ico ciyumviro bajya abantu ngo ntibatanga na rumaruma rero bashaka n'ubutanzi bamubuze n'ibyo atanze kandi bafite umutima wo kudatanga none mwe ko mutabita ibyo ni navyo murabizi nivyo biragaragara ko mubizi amategeko yose murayazi muga ntavyo mukora ubu rero ubikoze mugomba kumwambika iceye ariko naje sinyuzwe kuvyo nshikirije hari yutanga iciyumviro reka kunsuzugura mbese okay Bo jereka tugaruke kuri analyse y'iyi eglise. No kuvuga ubwa mbere nivyo gusenga. Ni vyiza. Hama kandi no kugira iciyumviro cyo kugurira pastor wanyu naco nyene ni ciza. Mugabo ndiko niyumvira neske abayimuguriye. Barakriye groupe ngirango. Canke baba baravuze ati umviriza pastor sohoka. Canke ati abakirisu muze kugumanga. Canke bavuga ati aba bantu bakora bonyene nitwe turiha. Kuko ugize 122 million. Yagabure basi n'abantu 200 gusa. 200 gusa. Tugerageze kuraba ko. Reka tugira bihumba abantu 500 gusa. Uko abantu 500 okay sawa. Beko mu rushengero basi 500 baravyemeye. Batanze 244,000. Est-ce que abantu 500 bose barafise imodoka? Barafise imodoka. Barafise amikoro yo gutanga 240. Urumva vraiment canke bo barabayemo nakantu ko gutera bwoba ati ewa mutagize turondera umugisha mutagize nakazi kanyu ikindi naco rawu kubera iki kuko simoni ngene kubera iki nyene biyumvira kugura imodoka ya 120 million bakayigurira umuntu afise imodoka kubisanzwe ubundi kugurira imodoka umuntu akorera Imana muamushaka peut-être ko iryo jambo ry'Imana rishikana kure ashaka kwideplacer ashaka kugenda ntabure ngurumva yarasanzwe afise imodoka kandi atacibaye est-ce que ugira bonne action sico kintu cari kuza imbere est-ce que kugura ahantu ndibazangira ntibafise ahantu habo je sais pas nico kibazo yarakimwaje Patrick ati none ubunya ahantu mukorera muri ahapanze canke mwararonse ahantu hanyu siribuka ko wenye shure rero ntazo uyibuka niba twiyo ahubwo ntayibandanije iconye sinibaza ko sinzi ko ngene yacishuye donc mugurumva hari ibibazo vyinshi hamikini naco mu ngoro y'Imana ganje vyiza yego we mu ngoro y'Imana duhora duseka mu ngoro y'Imana duhora tuyisenga haleluya mu ngoro y'Imana duhora tuyisingiza nore vy'Imana nimwishime reka tugaruke kuri ako nyene mu ngoro y'Imana nahantu dusengera mu ngoro y'Imana nahantu mugabo imodoka sindavyanse ko yamaze kugugwa kandi kubatabizi abatabangaye Bujumbura imodoka iri mu bwoko bwa Harrier ni imodoka ziharawe zigezweho ukure Harrier muri Harrier n'abantu bagira mu mariage ubu nizo zose Harrier kare bavuga ngo ziranywa zijya modoka yerega umuntu afise amafaranga byo ntabiraho hama kandi kizi nazo ngo bazihaye moteri ntoyi burya ngo nizihaguruka ngo ziruke kabisa oya vraiment boîte urumva re imodoka icirinjira mwisengero pam kaja rero ni kashamuti pasta anafanya mafoto anahagaze abantu bazagira ati unaganye pasta bachara turamuguriye hariya nawe tarahaguruka gucyanye hejuru agenda aramusaba ntore zimana nimwishime ishire mu ngoro ye uwihuse yarapfuye uwihuse yaragiye ivyo vyarakunda umuntu araho papagira yarakundije uwihuse yaragiye turacabona ni rya mbere mbonye imodoka yinjira mu rushengero Imana iratazigwa igakataga imbere Imana iratazigwa Raoul rero Imana je bano bakirisu mu rumengo bari kwindi level
bari ni queen level aho bagurira pasta hama bakakatisha n'imodoka mu rushenge hari level tutaragira hari level tutazi mugabe ni vya bibazo twagira biharuro tugarutse mu biharuro eske watanze wagize contribution y'ino modoka eske arayifisa stock mu nzu voilà hanyuma pasta ico twomusaba nuko basiyo tanga lift kuko bizoba bibishe cyane udugije ibiyo umuntu akagira gutya hama ntuhagarare nawe urashaka kutamubona cyo modoka iri hejuru ibiyo bikaca vyugara uri hajya hanze arashaka kutakubona ariko ararengana nivyo ico rero nari nacibagiye ba wiyumviye nivyo vraiment hama wari wavuza kandi kana ngo rero ngo afite imodoka abantu batunze imodoka hajya mu n'ubwishimo wana twege ubu turacagira mu zihasi ubunye dusenga Imana duhize iri hejuru Harrier kwani mwongera iPhone nani yako kweli twasonora yinjije ngaha yo mebasha za kamera ubu ni bose no kuziba nije no zigonga nkazishinyanga hama muzogira go found me yinuze aje nagonze amakamera rero nayo bakuguriye nabangura vyinshi werega wavuze ko amakamera abakunzi bacu baguze wowe nyene uciyaho nyanga mu modoka bakuguriye genda buke madame we wavuze ko imodoka iri hejuru ushobora kutayabona vraiment ariko Imana bahezagire cyane nukuri kose twega tubirabira kure tubivuze ko tubibona yego wowe uriko uraturaba ushobora kuba dadi wumva nyene akwiye ivyo bintu sigitangaza 122 numva umenga no kuyacapa biragoye mbwa ntawakoreye Imana zigira akogwa n'isoni neza cyane kubera ko abatazi Imana bazigiramo abazi Imana kandi banayigisha bashobora reka kuyigiramo urabona mwe muri kwindi level murarenze ariko jatuza no kuyandi matati ibinyene vy'Imana birimo amatati mbonza amatati ko mutera uyu unye Dorcas nanuze na bajya bana uyashana amatati n'amatati ajya ariho blague iraho y'amatati n'amatati kwe numva ariho blague y'amatati iyo blague ngene imeze nukungene abavyeyi batandukanye umuvyeyi yarondeye abana yarondeye ibintu vyose mu gupfa mu kuraga abana aho gatumviriza wenda gwa rupangu go muri oyuwa nawe ndagwa rupangu go mukinanira nawe ndagwa rupangu go mukinindo hanyuma ijya nayo mbamwo niyo muzosangira uwo n'umuvyeyi yarondeye neza hakabona rero umuvyeyi nawe ntiyarondeye neza ahubwo vyo nyene ngira vyararondeye navyo vyaramurondeye neza biramubura kuko we mukuraga asha aho turabona rujya rupangu tubamwe rujya rero mu matati rero urubanza nana titre mfise asha nana titre urubanza rwaradidiye ruradidira muze mugende namwe mu ruburanire ntimuri abana bato aje ndagiye gusa kwanka akuraga ivyamunaniye none kwageze kugenda none tugire gute donc rero n'amatati ni ibintu by'Imana birimo amatati bana birimo amatati gute ku bantu batari babizi Dorcas na Vestine nibakiri kumwe na management bahoramo Irene yabatanguranye yabanye nabo banakuranye mbese kuko bajya bana twatanguye tubaza ari abana haragera aho barongogwa ego bajya bana ikintu ndabemerera kugira mukanciye mbona n'inyishu girumwe bazi kuvuga ikintu gacucanga kubera inyishu ndayibona hagufi bajya bana kugira ubona amaguru yawe nasho ningira yari yababwiye ati aha oya mukwambara mugeze hahiye rega barabapena vya vrai n'ubu n'abadepere n'ubunye ubunye sinibaza cane kuko twarabonye ya defrige yasutse yego bijya navyo urabizi yuko ya depere ntituzemera chose impossible ubuguye yego rero
urumva inyishu nari niteze niyandi none washaka kuyaraba ayo maguru kagira kaje none ajya amaguru ku bisanzwe yashaka wewe washaka oya yari yanarize nyene kugira ngo bajye abantu babone ko bararirimba indirimbo zihimbaza Imana ziryoshe kuriya wewe mu mutwe wawe ucubona amaguru ariko ariba icyo si ikintu giteye ubwoba yaratwenze nyagutwenga intuzeya awe abantu barazi ngene wambika ino mikro nikitawe barazi ngene wambika mikro nikitawe urinda gusanza nyene mikro ushira kurinda gusanza usanza hego kwe harumvise amaguru arantwenze nyagutwenga intuze sha urumva frema ngo amaguru yabo nayo twigeze tubu oya nshiyemo na nutwana twudukirisuntu twana twindero yego frema nutwana twindero hatujya twana ntituzi boîte mugari munezero tutazova tugizagwiza ntawo bakeneye iyo miriro yo gumane ukungenda vyumvira uzuraye n'abakizwa bose babanje guca muri bijyama bara oya si bose mugabo je ukungenda vyumva ukiri ngaha kwisi urabanza no kumviriza ivyo ngaha kwisi kuko je wana nka je gituma ndabivuze gucyo ni bavuga ngo n'umupagani Jezi mukatolika wa vrai. Yigisha abakorezi. Yigishije mu mashure. C'est ça. Kera je narinzi yuko kuja muri boîte arica. Genre ebana hari amashetani. Winjiye ubona mano. Naguma ndaba mano y'abantu. Bijya bintu je vyarambaye. Reka cyangwa gutera inkuru rero ya blague ya boîte banzo heziyo. Urumva gutera inkuru kandi. Nakuze nzi neza yuko boîte n'umuri rudahera. Mugaka bari umuhungu yagiye mu Buganda. Ya boîte twavuga yaramwe ati je narawubonye uwo muri kuko iyo boîte yarimwe abakobwa bari gusa ego ziriho izo boîte ziriho umugabo rero jewe maze kujayo ko yaje nikundira akaziki nkitamira akazi nkasha nitaye navuze none nkancu muyiki cumuyiki none naciye mbona yuko finalement n'abantu bavyambike babivuga utariko bivana n'ivyo baje gukorerayo voilà umuntu yakubona wisokeye muri boîte akabatisha wewe ni giki kikujanye nturakizwa nimba nko kuwunyunye yabonye Dorcas akabona amaguru wewe nawe ubonye boîte ubonye iki aya maguru nanye narakoze yakoze barave amaguru ya Dorcas nta muntu numwe ayazi Ntuko tuyavugira. Sicuye n'abarandi byananga kiratangaje cyane. Waje banatanga ingene yari utwana. Nta nuzi ko bayafise. Yo. Ati zamurara basha ko bayafise. Mbese uri kirofa gabana. Azi ukwana umuntu w'ikigugu nkoyo bro. Nubu rero abantu ngabo cyo gatirigana ivyo nawe. Iga usanga ari ivyo. Ati nkubu usanga tayo bafise. Nganda gutera blague rero. Hariho boîte yitwa Eden du Lac. Yino. Kera. Uvuze kera ushomera ndu mu enceinte. Ya kera washaka kuvuga dans les années 78. Hariho nivyo hariho yari nimba ntihenze yari swati hajya hari yari hehe gabasha aha kuri iri barabara rya pasta comedy ryo barabara hari hajya muri rya micungararo kurahabona ariko urayigiye mu bazi kugira narayigiye mu nyene niyo histoire nganda gutera basha hari kuri pasta nyene mbo baraza ko twibutsa bariko baratoraba hanyuma urana impande ya Tanganyika ho urumva biroroshe cyane ko bakubwira yuko mami ahatemberera ava hajya direct nambo umunsi hari kuri diplome y'abaki bakuze bakuru bacu twari tugijanye nabo mbashe sindabavuga turajana tujanye nabo urumva bagize diplome keshi iyo mwana arose diplome direct after baragira urubanza muhira hanyuma gaca asohoka ico gihe nari nkiri muri secondaire kandi nyene kure cyane wanashaka turajaye ntitugiye hakaba hariho babandi baba bari abantu bamenyereye nyene muri iyo micungano turaza baratwereka umutipa turabona uriya mutipa ujya ni demo barabemeza yo rawu sinigeze mvaho hantu nicaye twagumye aho tuguma tumuraba kandi rero ko babikubwira hari akantu cumubonamwo hari ijisho usanga
umenga riravye ukuntu oya niyo bakubwiye ngo uragwaye ushuremba uca mu mwingu umutwe uraje yego iyo nkuru n'ubu ndayibutse kandi twagiye turi convaincu hamuka cuva ngaho uja gutera izo nkuru ahandi uzemanga abantu bose bagaca babona tereganije yego uzemanga uti harya ubwo si mwebwe iyo nkuru yatanguriyeko yo oya kuvuga yuko zari bwate zisanzwe zihari zari zisanzwe zihari izo nkuru Kera ahubwo ubu zaraheze izo nkuru abantu barakamiritse bavuga ati mafu zaraheze vraiment nazi hari inkuru tutakizi amagi baterera mu ntuze bagaca bagenda muki kuzimu baterera ngo muri Tanganyika Yego. kugira baje kurondera ubutunzi yego abantu barabonye bati mwe muko muraduhenda ni mutware kubwo butunzi natwe tuje natwe yego uko buri kose bica mu nzira iyo ari yo yose twebwe tuje twigire kwishakira nuko hanyuma ntaribagira ari inkuru itanditswe nategeza kukubwira yo muri no somene nyene hajya mbese nukuri nifoko twiga kandi ndabivuzeho sérieux nziza ubishoboye yige umutipe akura muri Paris rero sister wiwe bara ebana kiduma avuga gute baramucumita ebana bamucumisa inda hama umutipe amaze kubimenya arashavura cyane nyene wumva sister wawe agiye gutwara inda ebana kandi ataruwaka arashavura amaze gushavura sha ko none kushavura nibiki kandi ari sérieux neza aravuga ati sha sister wanje aranteye infection ya mbese apana ibintu byo gufite inda iyo ni inkuru ya vrai guteye infection nukuri ko imana aranteye infection sister wanje none basi iyo infection byagenze gute aca babwire iyo histoire ati canke ni depression nore yumva yuko finalma ego aca yifata gute aca yumva umengo finalma ahari infection ateza kuja depression umva wawe gusa yashatse gassion ego sion yarumva ko arakano ka sion hama infection akaba ari iyo ngwara amenyereye cyane kuba Bego urabizi ko ari abantu abaganga bavura infection abaganga bavura infection babita gute bari hose se specialiste ba infection babita gute none ampende mbo wo kirondera wanashaka kirondera sanze kitabaho kirabaho ntombeshe nanje tugire ko okay abaganga nabizi muradukurikira muri beshi bebasha bandika gutega no kwandika nawe n'ubwenge kugira ubaze nawe nyene n'ubwenge kiraza kwica kintu kitabaho oya je ndamwibuka nayigeze kumubera mu MC uwo muntu aheruka kugira maquillage infectiologue voilà kari ako kari kukugorereye ako je simbona igituma wowe warinze kuvuga ngo turinde kubirondera eka mbo rero Dorcas nanuzeya biba bigenze kuki Dorcas na Vestine babaravanye Irene baravanye aca bakuru urubuga rwabo rwari rugeze ko aba followers benshi cyane 157 sasa 57,000 umengo araruhindura nabo baca bakreya rundi rushasha bifitiye mirikombye bash vuga nawubwire none basi none batanze n'ivyitangazo mugabo ntibasigura igituma bavaye uratubona ingene haba amabanga adakeneye hajya amabanga nakene ubu bafise 1500 yo buju baracari kure bari bafise 197,000 woshaka gukoresha umuntu akarondera muri twege n'abandi asha twe twoyajya bo bakayabura twoyabajyana kwe mugano uko bamaze kuja Canada nuko bacaciye burya niyo bari nuko bacaciyemwo bakaba baranashitse yo baze nibisanzwe natwege wewe kazima hamaze kuja y'abagenzi bawe umwanya nawe ushobora kugenda kuja ko baramutse Beninye turamutse cyane Beninye yaramaze no kuja muri Kohare we niumva ko ari ibintu bikomeye cyane Kohare Saint Dominique yo muri Canada ba Eric na madamu wawe Koko ba ego Koko urazi ko abakuri wiyite yajyanye kwa ba Eric Koko twari mu baskuti muri Saint Andre yo ariko gasha abaskuti nawe muri Saint Andre twarabavuze murafise vraiment kantu ko kuja hanze kandi byiza cyane yego batugihema nabo nyene bari muri Belgique ba Simon tugihema
Simon Simon bamwita tuki kandi n'ubu yagize muga Simon football yari wo muri La Colombe. La Colombe bien sûr ego nuko rero urumva ntibiryoshe abantu batanguranye n'ivy'Imana Yezu Kristo bakazabana gucyohewe nuko Yezu Kristo ntaragaruka none muvanye mushaki kandi muvanye mushakiki yaba yagarutse ngo ajamuga tumviriza uwo twako turakorera yaje ibi bintu by'amarezo sosio tubivemwo nawe genda ubiki urabona gabo urumva biba bigenze gutyo birababaje cyane birababaje gose ariko tukiraho nyene mu bintu vy'Imana aha ora twahereye mu batanga imodoka tugarutse mu ebana mu bibazo ariko tuze mu bindi bibazo birenze ibindi bibazo none gute uyu mumama hari umumama sinzi wo muri Ndega basha ngo eglise asengeramwo yaranse ko bamugirira cesarienne eglise asengeramwo ngo ntibavyemera yo uratwi wo ngaha yes yego sinzi narabonye iyo video narabonye iyo video muganga aramubwira ati nawe uri kuranka umwana agapfa ko twabonye ko adahema neza turinda kugutabura nyene kugira tumukure atagutegeza kuvamo atezo kuvamo ati abo bantu bigisha ibintu nkibi kamen baranamubaje ati iryo sengero basi gitwande hayuki aje ntavyaye neza n'ibikunda ngo nibabanze bamuhamagare pasteur maka yemeza ati jo paride cesarienne moyagandi yego kwe urumva frère pasteur namwe muri harevo namwege irenze ya murigisha n'ibintu bitari ibyo kandi ico gituma abantu nk'abo baba bakwiye kuba denonce bagahanwa c'est ça kuko bara ubwenge bw'abantu bagaca bakumba kubukinirako n'ubunye uyu munyagihugu wahariye anye n'umunyagihugu wo mu ntara ya ruguru hagati mu ntara ya ruguru barashaba hehe sizi ko bahavutse oya mugurumva birababaje kamera birababaje ni nk'amadini turaza amadini amwe batemera guhabwa amaraso ego nje nababona bagarutse twari twarababuze asha bagarutse jewe nabonye rafapaze vraiment twari twababuze asha nabo ntimugira barigisha rumwe batatu bazari batatu twende basi repete riko imeze ariko rero tuyifatanye imbere yuko tuza mu Rwanda tugume mu Rwanda tuje kwa Mutesi Joli Mutesi Joli baramumuzi nka Miss mu Rwanda cyangwa muri Tanzania mu Rwanda Miss Joli Mutesi yarabaye Miss sinema ku mwaka rero ariko aragirizwa ku mbuga na Bebe Cool n'umuganda umuririmbyi iyo niwe uyivuga kuko urumva wowe wayitanze muri groupe y'icongereza ni watotse mbo nta mwanya nari mfise nta mwanya nayironke vraiment wanashaka nayitanze mu congereza gusa wayitanze mu congereza gusa ego nta mwanya nayironkeye we cigira ego kuko urumva sishobora kuvuga ivyo ntazi vraiment ndakora utabishira ego gira kore naje nayumvira Bebe Cool n'umuririmbyi star ugandeza n'umukobwa donc oui une star une star merci niba abantu batamenye igituma nabimajije ntibazi naje ikosa nari nyene warurase yarazi ngo aramfashe nawe njana Imana ishimwe cyane Imana igira ubuntu yego vraiment rero Bebe Cool yaragiye en contact wewe avuga ko yagiye en contact na Miss Joli Miss Joli ngo yamubwiye ko asanzwe afitaniye imigenderanire na equipe ya Arsenal amubwira kandi yamubwiye ibintu byinshi ajejwe hanyuma umwana wa Bebe Cool umuhungu wa Bebe Cool asanzwe ari umu footballeur Bebe Cool arashaka ko umwana wiwe atera imbere mu bintu vya football kugira azoshike muri Arsenal cyane yego cyane mu yandi ma equipe anashaka hama rero Mutesi Joli ati jewe ibyo byose ndabishobora ati wanashaka ndiko nja mu nama iri kibera hati iyo nama iza kubiri kimwe nabaye mubwiye ngo Cristiano aramubwira nyene ibintu byinshi bitandukanye après umva Bebe Cool amaze kubona asigaye amurondera atamwishura après yaramusabye amafaranga Miss Joli yamusabye amahera amubwira ngo nayo numugenzi wiwe
umugenzi wa Miss Jolie ngo yashitse ari mu Buganda ari ayamurungikire urumva vyitwa ko ashobora kubambwira muguranye kandi arafise n'ivyo azomufasha kuvyerekeye umwana wiwe adeja ari kumwe na ekipe ya Arsenal reka mwemera ibintu vyinshi cyane Bebe Cool ayamurungikire mu nyuma abona ntari karamwishura nakimwishura niko rero kuca vyandika ku mbuga amumaramaza amwereka ibikini biki Jolie rero mu nyuma nawe nyanacarandika aravuga ati uyu muntu je bariko barizipa identité yanje bama bakoresha identité yanje abantu bakabesha abantu ati mugana wewe nta bwenge wakoresheje kuko iyo ukoresha ubwenge wari kubona kuri kurabeshwa kandi vraiment nivyo uri kuraraba izo message beshanja urabona ko izo message ziri mu wese uramaze kubona wa muntu akwemerera ubuhi ategeka akwemerera nyene ikintu akakubwira ati jewe none byamufatiye umwana w'umukobwa baye mu Miss ni umva ko atari iwe ni umuntu akoresha identité yiwe akabesha abantu nico gituma ndiko ndakubwira nti Bebe Cool iyaba yacubwenge yari kubona ko ariko arakinwa ni nka vya bintu vyo ngaha mu Burundi umuntu akwiba telefone akaca oya shanke nturubona ku masitasiyo y'abantu batwivye telefone ntihagire umuntu bandikira ngo bamusaba amahera mara kuri mikashi si twebwe rero Bebe Cool acaramubwira ati Jolie arandika ati je baragize usurpation d'identité ati wanashaka bamaze kubigirira abantu benshi mugabo Bebe Cool agumana ati ni wewe ifoto niyi na numero ngiyi aguma biposta rero ubu yamuhaye iminsi 2 48 heures sinibuka mwanya yamuhaye amubwira ati ibi bintu ube wabikufuse wasubiye gucaha waciye mu kuncafuza usubira unyeze atatari uko vuba cyane ndakwitwarira kuri diffamation no kumbeshera birakomeye ivyo bintu birimwo amahinyu nukuri menshi kubera ko nta umenya ukuri na umenya ko ari Mutesi Jolie ariko arakoresha ubwo ruyeri nta umenya ko ari Bebe Cool yibwe bo biragoye gutora mugabo urumva abijejwe ngira bazobigira mugabo jewe nagushimiye cyane kuri iyo nkuru vraiment ni inkuru vraiment nivyo warayirungitse mugiruka mu rurimi rw'icongereza udafise umwanya ntafise umwanya wo kwiraba birumvikana vraiment gushika n'umunsi vraiment sinarosuganye rero wakoze guca nta niyo nari kuvuga vraiment iyo nari kwigira nk'utayibonye umugabo ko wayizaye ni bon chance uyu mugabo nawe imbere yo tugaruka ku mu minsi nawe niwe ngira duhava tunasozerera ko tugaruka kuri no mugabo amaze imyaka 12 no mu gihugu cyacu amaze imyaka 12 ngo ahagaze ariko wo mu Buhindi mana we ahagaze rero kwakunije n'amamvuka iyi niyo nkuru jewe isumbize inkuru zose vraiment ngo hari mu Buhindi hari umugabo amaze imyaka 12 ahagaze adashobora kwicara yego avuga ko ari uburyo bwiza bwo kwegera ndetse no kubona Imana yizera Shiva ngo biri ibintu byatangaje abantu benshi ku isi bivanye n'uburyo uno mugabo yizera Imana ndetse n'ino ngingo ikomeye yafashe yo kumara 12 ans aticara canka aryamye canka aryame mu myaka 12 yameze gute vyanamuviriyemo kuvyimba amaguru mana we ariko naho hari ababishima hari n'abavyise ubujuju bavuga ko kwizera Imana canke kurondera kuyibona bitavuze kwibabaza ku rugero nkuru none nubona ko ari ibintu byinshi tudatahura sesa atuka kuri kontwara muzomenya amakuru yose vraiment nk'uyu muganga we mwari mumuzi kudatahura kubera ko nyene kagaba ntajyama ntiyicara gumahagaze uburyo bwiza Shiva niyo mana iyo yamana ya Cynthia yaririmba kera ndi muziki Faransa Noziko yashiramwo mengo Shiva. Hari indirimbo mengo yashizemo Shiva. Weye. None ndakubeshe none turagira. Ndanse kumubeshe. Shiva ari mu Katolika w'indani, Shiva ari kumukura he. Davre. Yo, babari. Babari kandi ngaho tunyeguruko kanyandikira. Mbati utabifuse hajya nyene waciye hajya. Umaze nawe utaboneka gatatu. Atuca hajya nyene waciye ufite bijya bintu. Hayo abantu barose pizza kera. Cyane. Cynthia turamwika muri RTNB. Des fonctionnaires grévistes, étudiants, collègues. Yo. Nawe uca twibuka.
cenzo twaba Pentecote Adorons. adorons le Seigneur adorons béni soit rero umugabo imyaka 12 n'ukuri turamukeje cyane turamukeje uri ntwari kandi uzobona nibaza ko abona Imana cyane iyo mana arayibona wewe twe ntaye niyo tubona tuje kwa Wema Sepetu Wema Sepetu Sepetu petu Wema Sepetu ku bantu batamuzi iyi nkuru twari kuyitangurira ko frère Aiki inkuru ntaco mana we commence bien termine bien Imana ndababwire hano mureke yitwa Imana vraiment Imana mureke yitwa Imana Wema Sepetu ni umudamu w'umutanzanienne aha ya numukinyi w'amareresi wo kuva kera turamuzi mu ma filme ya Kanumba ya ba Vincent Kigosi amafilme nyene twakuze dukunda kubera twasanga atari mafilme ari twaraba ejero karashikirega twumva twazise karashika en fait hariho peut-être imwe yasohose yitwa karashika iri mu bishetani chatubona zose muri karashika zose hari bishetani kujya mami watatwamwatribiwa iryo zina mami watatwajyatribiwa ama demo yo voilà Wema Sepetu rero urumva wamugiriye biographie ku bantu batamuzi nitubona neza imyaka agezemo mugabo arakuze gute wewe wavuze ngo deja twakuze tumubona arakuze oya gukura en fait umuntu yovuga ati akuze papo hakwa arakuze ku buryo ikitangaza giheruka kumubako hari abantu bobona umenga ntivyokunda okay Wema Sepetu yarabanye n'abagabo benshi batandukanye Wema Sepetu yarageze igihe yahebuye uruvyaro yari yarushatse ariko rega ari abantu nyene babishira mu ruhara hari abantu babishira mu ruhara nuko yagerageje hanyuma gushika naho kuma platform kuma rezo sociaux baza baramutuka bamwita ngumba ya taifa ingumba y'igihugu yego urumva ico kintu kibabaje gushika naho nawe nyene mu ma interview asigaye bivuga ati jewe nariyakiriye naratekanye ndabona ntibigikunda Imana nta mwana wanje izompa nzokunda abandi bana babandi naramaze kubibona byaraheze naravyakiriye ati n'umugabo je azontumbera azoba azi ko aje kubana n'umuntu afise ubwo bumuga okay yo kwano karababaza sana rero kababaza kubera iki aya marezo sociaux ubu hari abantu nabo nyene bakuze batararonka ikibono yego mugabo kwera batari ku marezo sociaux bose bo umenga bari épargner umenga bari épargner ego abavyeyi peut-être canke ikibano communauté abantu babegereye nibo peut-être bashaka kubacumita canke kubabaza kagira nyene mugabo wewe expose ku marezo sociaux ndibuka igihe byakaze cyane ni igihe haba imyigaragambyo yo kwiyamiriza Samia umenga wewe yagumye amushigikiye rero hariho abaca basara ebana bakamutuka ku marezo sociaux rero kubera bari bazi kico kintu ca mbere kiza kumutera infection atakwe shawe nawe wavuntera infection ko nakubona wewe batire kadufatire ngaho cyahera rero ngaho wonye arico baguma bahagararako baragihagararako kandi umva ko ari ikintu kibabaje cyane nta muntu n'umwe nocifuriza ntaco watanze ntaco wagize wavuze ati man nuri umunyabicumuro kurusha abandi olala mugabo urumva ariko rero mu minsi heze tuza tubona Imana yamuhezagiye araronse ikibondo umwana w'umuhungu umwana w'isezerano none noze yavyeje Sara Sara ni umugabo we ninoze uyu mutama ni ndega bari abira tubwira no kumusaga oya nene ugira ni hajya usiyajya kwani ko yagize ariko oya ni uyu mutama Aburahamu yanshi gituma nari numvise kwani ko yagize yaruma wavuga kwani ko yagize muhira ukabare canke muhira iwiwe kujyambere eka urumva ni Aburahamu niko yagize natwe mushizemo Jesse nandi ginaje yarazi yuko bateye imbere uretse Ivan asigaye ino abana bani ko yagize burya bari hanze nagwinuze yakwaragiye wandi yavuga ngo hondi yashiya kugiya ngo shanga ubwo ntari karamusaba nta muntu wigeze kumbwira ngo navuze nimba ari mu radio yarako mvuga Elvis niko yagize yagiye ari mu Birigi ari mu Birigi muga makuru avuga ngo ntazoteba
agiye kuramutsa umuryango ntazoteba ngo kuko vraiment ibintu byo guteka biramugoye ajya abantu nabo nyine umenye amakuru y'umuntu ari mu Birigi ingene byamunaniye guteka wowe wibera ingako gusanga ari bayitangira abantu nabo baravuga yezo fuite arize rero biraryoshe cyane byari biryoshe warabona n'abantu none Sara ni wambaye Sara n'umugore wanuze sinzi ko ari umugore wa Aburahamu canke wa Salomo mugano wa Aburahamu Kano wa Aburahamu Aburahamu kuko yavyaye a 100 ans ujya mutama Aburahamu yarafise imyaka ijana Bibiliya yanyu irafise kumwede iri nyuma gato ndafise Bibiliya iri nyuma gato ChatGPT aho baze ChatGPT ndafise Bibiliya jewe Javre none tugira kujya tuyibona ChatGPT wewe kandi akiri karaba muri ChatGPT reka dushishemo inkuru iraho mugani duhevye inkuru yuko mu Bushinwa bamaze gusuprima 12000 formation universitaire ukuvuga yuko bakuye ama formation ibihumbi 12 universitaire babonye yuko ntakiri ku mwanya ubunye twagiye muri AI ego mama AI zo bakuzi bararigwe ngabo je nkuko namye ndabibabwira kare je naronse akazi niko nindira heze kurondera muri Bibiliya naronse akazi kubera AI ivyansi hari umugabo yari karagira video hanyuma iyo video igumye ngo obyuhundi narambwira ngo aya mahera ni gwawe ngira ngo asharamamagara ati bankorera sport kubera AI igumye obyuhundi kameme abantu ntiboyira chaturagira obyuhundi wabuze none oya ni nibo mugabo iyo nonanta ni ya Sara kubisa nonanta ni ya Sara Aburahamu nawe bariko baravuga Aburahamu ni jana reka tubaze ko yamurusha imyaka 10 yose sogokuru wabeme asha ni jana kwe ujya munyakarama asha ni jana kwe ni jana wala bino manaje nabitegura karabiguye ko yarafise imyaka ijana Sara yarafise imyaka 90 voilà bararonka ikibondo yego rero Wema Sepetu nawe ntituzi imyaka ararimwo mugabo ni myinshi hanyuma aravyaye abantu bose baravuga ati wapi umwana suwiwe abantu bose baraza wewe ngumba ya taifa umwana sigwaho ibaze vraiment akacaro uti ndaho hariho n'umuntu nawe nyene akurikiranwa cyane ku mbuga zo muri Tanzania nawe nyene yaramucumise n'ubu yavyaye ngo umwana ngo bamwita rupfu ni mange asanzwe avuga nabi nawe nyene asanzwe avuga nabi asanzwe ari umuntu avuga nabi ku ma réseaux sociaux yahariye ngo uwo mwana bamwite rupfu yego gusa ibanki imwe ibiramubonye uwo mwana uyu mwana kwavutse reka tumwugururize ikone y'imiliyoni 5 z'ama ego kwe reka hari amakuru na nyene nahavuye numva uyu mwana baciye bamugira mu brand ambassador ego wiyo banki akivuka ego ndavuga atakasaka abana bavukana imbuto mu ntoki nimwe naba akasaka gaye twuranze kuva twandikiye amakete mu mabanye aturaba gukirarira amakete dushaka kuba brand ambassador tukavuga ngo espero une suite favorable à ma requête veuillez agréer monsieur la DG respectation de nos sentiments repris haut distingué c'est ça umuntu ataza ku kantu karangiza ni umuntu atageza depoza ahantu henshi n'amaso adaciye arabyibutsa dusaza tudepoza ego kwesha manu uratwishe kuko uyu mwana nawe amanyamerika arahera imyaka yo depoza ikira duherana kubera nje gituma ubunye tuko turihangira imirimo ego urumva rero uyu mwana abararonsa amahera ababaye mu brand ambassador kutavuga aba followers yaciye agira raba followers ujya mwana yitwa gute mwana sinzi gene yitwa hamwe wobona izina gihuka curo na IG reka turabe kwa Wema uko bikose Wema akamaro kibara byari navuga ngo tworusha aba followers ngo Vestine na Dorcas uyu mwana nawo wa Wema Sepetu uyu mwana ntakwenura asharanye mana n'imyaka nkoze gamana ariko sha tuzopfa tutabimatse bino bintu tuzopfana inyota none Wema uraza aba followers afise miliyoni 11 urabesha abakozi kigantuzi Ndagahano na Mungu Wema Sepetu yarabaye Miss Mengo nawe nyene wo muri Tanzania
je sais pas je umengo muri 2006 je sais pas nkaba niyenze naho ntacu yego uyu mwana yitwa Baby Oli yego sinzi gusa ko ririko kuntuze rero Baby Oli byandika ni Oli ni OLLIE OLLIE mbona ba Baby yego Baby Oli Oscar yego nande mbona Oli Oscar à 608 000 ntiwumva yego asha niwe kweri kwera nawe zaramusuiva nibona na ya banki yamuha amahera nubona ko yanditse ko ngo Wema Sepetu et trois autres personnes no kuvuga ego kwe afise publication zitandatu akaba afise followers 108,000 yamaze no kwandika ngo thank you canke thank you bivana na wize ijana 100,000 ego kwe iyo yaravye n'abantu 23,500 hanyuma iyi banke imuzaniye amahera 84,100 kandi iyi banke no ngaha turayibona mugabo ntiturabibona ibi bintu bigi erega rabarera makuru rero hano yaziye aha bamaze kuvuga ngo iki ngo yango yose wavya barazanye na ntuze wana kakano bashira ngahanye inosaria muri procreate yawe karagira bucyanye urabibona ni iraba abantu baraharira kumbe Bobby Boy amezariwa asha muga abantu baranse kuvyemera ngo umwana suwiwe kandi imagine n'abantu bameze vre abantu nyere bazokomara abantu uyu mwana afise 108,000 personnes kuma publication 6 nta n'ibintu ariko arabaha mugabo afise 19,600 kuma publication ingenda afise ama publication 19,600 kuma publication 440 ariko akasaka gaye n'abantu b'ingana kwishe Baby Oli dupfuye iki twari tuzinanye kweli arakwishe mana ni uremare mwese aryoherwa hageze yego mwese aryoherwa hageze singaho ivyo wamaye mugabo ndashimye ivyo uri kurahana abandi mbese oya icigwa wewe unabonye ugomba gukuramo icigwa canke kugira abantu canke ngo icigwa abantu icambere na mbere murabibi baraba umengo karimwo nivyo urabaye direct mugume ngo karimwo ishavu barabibi baraba hanyuma bareke gutega iminsi umuntu kubera ko bibazi Imana ico iba yaranditse neza cane icanditswe n'igifutwa naho wo burinde ndetse ko tuvuga kuri Wema Sepetu tuko tuvuga mu buzima bwa misi yose kino cyose kibaye kibe kidusigira shigwa yego nuko tugarukirize hano reka tugarukiriza kuko twege twovuga mugabo namwe yabandi mugabo vraiment mu gushima no gusubira kubashimira ko muri ko muraba ikiganiro cyane uko mukira muri benshi biraduha ingufu yego natwe turi ngaho kugira ngo tuze turabazanira amakuru yanditswe n'ayatanditswe hanyuma mani bahezagiri bazigame yego nitwo kuma tuvuga kuko urabona twanahejeje iyo nazo zahoze oya vrema urumva kandi c'est dimanche alors on doit aller se reposer. Merci. Alors, Mbesire, yankunda Nikita, tugukeze kandi ku mwana yakwije imyaka 2. Kandi je nakunda ngero vuga umwana wawe. Igaje je ndanga. We urigere wumva vuga ngo mama ntuze. Oya. Ubwo ndaje bijya bintu vuga ngo zera. Je hajya namwe mvuga zayi. Iryo zina abantu benshi rero nihitiyamo kuvuga Nikita cyangwa Mbesire nk'umuntu basavuga mama hori riroroshe nabyo rero turagukeje vraiment nk'umuvyeyi yakwije imyaka 2 hama usubireyo ntihababa harababaye cyangwa murabona umunezero mugira muri abavyeyi mugo umuntu yababwira ngo subirayo Hajya n'ibikino. Haya ni mwa mushaka gusubirayo. Ndahora avuga gutyo. Mbese jewe sindi Imana. Wowe umwaka ukabona uyu mwaka rega uraheze. Umwaka uraheze.
wowe umwaka uwundi mwaka aya wozo wasuye kubera iki wewe ni nivyo nibaza uranda ubona mera umera gusa urarengeje umwana n'umugishasha umwana n'umugisha wowe ifumbire nakwe umwana n'umugisha jewe hariho isengesho namana no kuri ujya munsi wa anniversaire nararivuze imana ihe abakirindiriye jewe sinemera umuntu abitanga ingumba sinemera umuntu amwitanga umuntu atavyara n'umuntu akirindiriye n'umuntu akirindiriye kandi arindiriye uruvyaro kujya nawe urindiriye hari ibindi birindiriye mu buzima yego hariho uracarindiriye akazi uracarindiriye inzu uracarindiriye promotion uracarindiriye umuvyeyi wawe kwakira nuko n'abavyeyi batararonka abana barindiriye kuronka uwo muhezagiro rero je nama ndiko ndawipfuriza abo bavyeyi baze baronke uwo mugisha baze baronke ujya munezero wo gukikira umwana baze baronke ujya munezero w'umwana ariko arabatwengera baze baronke ujya munezero w'umwana akuvyura gukora muzuru gutya nabonye ku munsi wa gatanu ingene washize kuri stati wana stati burya ziyatandukanye rero murashaka ko stati ikagenda kona yuko yagiye kabisa hano n'iyindi nyene uko ushaka nyinshi zigenda ziragabanuka rero Nikita arashaka ko hamwe kana kakanwe ngo nagapfuana imera gutya bana gukera gutya rero nakunze ingene washize kuryohewe nk'umuvyeyi utibagiye umubaro wagize bivaye n'igise utibagiye waje nagise nagize okay Fora bagize cesarienne okay ntibarinze kurondeza none umunsi nari ndawuzi narijanye nararayeyo bukeye ndavyuka ndimakiya bien ati none ko mutagira ganuze bukeye ndimakiya bien ndagenda rero ku rubanza rwanje okay reka basi mvuge kuvyerekeye audio Nikita arafise ingeso nawe narayizi kandi asanga yanabikubwiye nawe nyene ngo jewe ngo sishobora guheza audio ntavuze ibindi bintu ndiko ndabamu urakaza uga wowe uri gushobora rero mbese rero zoca tugira gucyanye hanyuma umviriza wowe rero umviriza ndagushura wewe umbabarire rega twe kudaca audio vraiment uca audio ndasabye urafise kugenda udaca audio zoca ziba nyinshi byose birajamo byose birajamo nzira kurambira oya ahubwo nshiye mbona nyinshi audio nyinshi ungirira habarimo Zayn namana n'abana vraiment umviriza ndagushura ugira ushaka ukiri urabona genari ugara kabana umviriza wegeze ivyo birahuri kuko arahashikira hariho umuntu rero ukajona kuri station n'uryohewe atuka nivyo umwana arakorogana kandi umwana adakoroganye hari ikibazo umwana arakorogana mugabo urumva umuvyeyi ararengera ujya mu babaro ukumva kujewe cyane uranabikumbura bije bintu watevye gutaha c'est ça govre Saze nanzindi nkuru kandi twajeje inkuru. Merci beaucoup, bon début de semaine. Merci pareillement monsieur. Uzuterera urusenga kandi uzurobe. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nawe uri kuradukurikirana gutyo nyene. Twese turacakiye. Yego cyane. Bibabe ko nkukonye. Ivyo musaba muze mu bihabwe muri yindwi. Amen. Ariko kandi Imana iduha ivyo dukwiriye. Yego ni wabona utabironse uzutahure ko hariho Ujari bigukwiriye kandi cyangwa usubira ugire répéter umurepeta nimuze murambigwe. Yego. So enjoy hiyo sasa. Merci bien, c'était un plaisir. Nikita, Raoul, turakunda cyane. Turakunda vraiment bacu. Mwa.